ndanezerewe mu buryo extraordinaire. Bwana asifiwe. Ejo Diake Florette abimbwiye naranezerewe cyane. Naranezerewe cyane ndavango mana. Quel privilège. Bwana asifiwe. Quel privilège Seigneur. Jeudi ya mbere ya 2025 Lydia mutoni w'Imana ngo hagarara imbere y'Imana. Naraye ndategura ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Kukazi murabona bene data murazi umuvyi wacu ko yatubwiye ko tuba abakristu duhereye mu miryango kukazi no mu babanyi. Abantu baza batevye kandi ari umuntu afise urgence afise umwana ashaka gutwara kwa muganga hanze. Turamutelefona abantu bose baraba bloqué kubera we tumuranka dutevye ngo umuduga bamupfanye. Ndabona ko amasaha agiye ndavuga Yesu. Vraiment nge naranezerewe vraiment ka satani kananipiga ma contre attaque vraiment. Ndavuga ntirekasha nisifari tu abulofa nireka mbire diacre akirikare nti murabe ibintu ndiko ndabona ukuntu kumoja. Bwana sifiwe. Mana yaciraba isonde les cœurs. Mana ira mu mutima. Haleluya. Mana ari yawe nge nabinezera vango ndakugurura tu. Twahura na embouteillage ni embouteillage comment ça va. Rero ndashimiye Imana mu buryo budasanzwe ko data wo mwijuru yanyiyumviriye ko aciye mu bubahwa yadushize imbere. Bwana asifiwe. Hari abantu babashyize kuri programme y'abakwepa ntabyo muzi ntibiragushikira. Yesu adufashe wowe ukacabimvira ngo ni mututu physically mukuru w'aba papa ngo niwe no mwene data ni mpemu yera. Haleluya. Abakwemvise via umukozi w'Imana. Rero ndanezerewe ko data yashoboje satani n'abakozi be banifezereka. Imana iduhana umugisha. Rero nukuri babimbwiye narasenze ndategura ijambo ry'Imana. Fisi ijambo numva turacyari muri début vraiment tugume muri ya mashini. Haleluya. Numva twosangira ijambo rivuga ngo gushimira Imana muri vyose no kuyinezerererwa. Haleluya. Gushimira Imana muri vyose no kuyinezerererwa. Ndatangaye mpemu yera ingene diacre avuze ati nako nimvira amazaburi nanje Imana yampaye zaburi. Haleluya. Tem murambabara hariya muri ICT sinaronse umwanya wo kuhaca mugabo ntacu turi kumwe. Bwana sifiwe. Mana ishimwe. Nambi ijambo ry'Imana tubwira ngo twame tugavye ko tutazi umunsi n'isaha. Terrible. So gushimira Imana muri vyose no kuyinezerererwa niyo teme Imana yashyize ku mutima wanje. Imbere yuko tuvugana ya majambo sabe Papa Blaise namuteguye nkambya nisikuye improviser. Hari akantu ushaka kuza kumufasha kubera ijwi ryanje niriri bien. Namubwira nti sinda ku improviser ije uza tu improviser ni si vyiza. Namubwira ngo ndirimbire indirimbo Jeudi cyare mbega niyo kabaenda ira ya. Haleluya. Ego niyo Jeudi cyare. Amen. Amezisingira batashi. Message yanje iri muri yo ndirimbo. Mbwa nari nifuza ko twogira akantu gatoya kubera pour gagner du temps. Umviriza Papa Blaise navye Jeudi cyare mwegisha nta mubabaro nkifise ntunzwe n'ubuntu bw'Imana. Nashatse kuvuga ko karefu nagomvye nzohora ngushima fise umunezero n'amamazi vyo wakoze vyose. Nako konyene kugira ngo tuganye le temps. Nzohora Jeudi cyare mwegisha Jeudi cyare mwegisha nta rubanza nkirimwo ntunzwe n'ubuntu bw'Imana. Mu mutima huzuye umunezero
umunezero ushitse nunzwe n'ubuntu bw'Imana Zohora ngushima mfise umunezero n'amamazi vyo wakoze vyose Haleluya rukundo rutangaje rutagira iherezo nunzwe n'ubuntu bw'Imana. Yesu aguha umugisha nase kubera umwanya dukorana n'umwanya twari kuririmba yose ariko kuri message yanje iraho kandi musanze murinziye ndirimba Imana ishimwe umve ndakubwire mwene data ni avantage yawe ni avantage yanje iyo unezerewe Haleluya Bibiri jambo ry'Imana ritubwira ngo c'est un médicament ngo numuti do kunezerwa ivyishimo umunezero haleluya ni umuti hami ufunze isura ushavuye ngo amagufa kubungwa bituma amagufa abungwa sasa unataka nini nataka nini Yesu adufashe haleluya turi ivyaremwe bishasha Yesu ashimwe haleluya kandi ko turi ivyaremwe bishasha bivuga ngo ivya kera vyaraheze vyarashize haleluya ubu rero tugedera muri bishasha reka makuru y'ivyakera reka n'amakuru y'ivyakera sha uje bintu vyakera ko muvyumvira birakubungisha biratuma amagufa yawe abungwa Imana ishimwe uvuga ngo jewe ko ndicareme gishasha nta kindi kintunze n'ubuntu bw'Imana nta makuru ivyo mu miryango yingene twakuze yingene twabayeho yingene uri kurabaho yibiriko birakuzunguruka nta makuru yavyo haleluya achana nabyo Bwana sifiwe uvuga ngo ko ndicaremwe gishasha jewe nta kindi ntunzwe n'ubuntu bw'Imana haleluya surtout que dufise umwami w'abami yaremye ijuru n'isi hari igihe duha amanota uyu satani tukamuruva kugira ubwoba kagira ibiki n'ibiki nta jambo na rimwe iri rimwe cyangwa ikintu cyaco cyose yo gukorako Imana itamurekuye bisigura ngo il est au contrôle Yesu nashimwe bisigura ngo il n'est pas loin il est tout autour de toi Imana ishabwe icubahiro ari hafi abashaka kugira intahe muri wewe abashaka kugira ishimwe muri wewe Imana ihabwe icubahiro rero iyo umenye neza uti ndibutse ko ndicareme gishasha ucuhagarara neza ugatanga kumuhimbaza haleluya ukavuga ngo Mana yanje ico nzico nuko turi kumwe nawe surtout que ijambo ry'Imana tubwira ngo uri muri twebwe aruta uri mu bisi yo haleluya satani c'est un voleur aratwiba akatwibagiza ijambo ry'Imana hamwe jewe nawe twagara mu ijambo ry'Imana vrai neza twomuneshesha ijambo kumwe Yesu yamunesheshe ijambo kumwe Stefani yuzuye mwemu yera bariko baramutera amabuye bamujijiki s'il vous plaît ntibamujije ko yivye ntibamujije ko yabesheye abantu nta na kimwe kubera bamujije ubu Kristo twama tubizira Yesu ashimwe cyane bikora mu piga mayiwe Stefani nta makuru y'abariko barabikora ngo arangamiza mu ijuru yo haleluya muntu yasobanukiwe ngo arangamiza mu ijuru haleluya aravuga ijambo ngo data ngo ubababarire kuko batazi ico bakora baza babonera kayanganye haleluya maze ataridugira mu ijuru sinzi ko wewe cankwe jewe ndagera ahantu abantu bantera amabuye gushika gupfa ntabyo turashikako Yesu ashimwe uretse ko mu gihe kiza bizoba foko tutangura kuzuza ijambo ry'Imana tuvuga ngo Mana bababarire hari igwe murakubabaza umugenzi muvukanyi umuvyeyi umukunzi rekana nivyo vuga ngo data namba wamutumye kume Dawidi yavuga ari umwami
adabona agatipe kitwa Shimeyi kihora mutukana genda wambwa we uhoraho agusubirije mu nkoko ivyo wakoze bati nta kuntu twogacizose ati reka ati namba data yamuretse haleluya bene data 2025 tugere ku rugezo wo kuvuga ngo namba naka angiriye nabi data yamutumye ndafanya nini but I know one day Imana izohindura ivyo bintu kubizanisha ishimwe mu gishingo cy'umuvumo ndiko ndavuma Dawidi avati mumureke data namba yamutumye uhoraho namba yamutumye mvuga iki ndizera ko umunsi umwe iyi mivumo ari karamvuma ari umwami vure abantu ngari abadayimoni begzagera vure rega n'abadayimoni baba bamutumye musike munaona batu bandugu n'abadayimoni ni satani umuntu ni mwiza en soi kuko ari mu misho y'Imana uzubona satani wabona satani uzokunda uwo muntu ahubwo gutera kagongwe uvuye ngo yo erega keneye gutabagwaye erega keneye isengesho yeme ntuzomwanka uzogumukuza kuzobona le diable en lui ou en elle. Yes ashimwe ati namba uhoraho yamuretse ngo antuki novuga iki kumbure umunsi umwe iyi mivumo izohinduka imigisha. Yesu nashimwe ndasenga mu izina rya Yesu 2025 tuduge ku rundi rugezo. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuduge ku rundi rugezo ko satani wewe aguma akora, lui il rôde chaque fois aguma akora kandi gitangaza nakorera kure mu nzu ndani. Yes adufashe azotuma umusista wawe azotuma umufrère azotuma umugenzi wawe azotuma no gaha mwishengero azotuma mwene data duga kuyindi ngazi umenye ngo yatumwe uyu muntu n'umuntu mwiza utamusame sans condition uramurera sans condition kandi ntunamushavurira ushavurira satani. Haleluya, Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Rero reka uyu mwaka umwaka wo gushimira Imana no kwinezererwa muri vyose ko turafise abatwibanziye imbere navuze abo turafise umwami wacu, umwami vrema aje gucungura abantu barakatara nigitangaza baramwanse ahubwo bati usa tutamuwa nawe niyarangamije mwijoro abango data ubababarire ntibazi ico bakora. Après le 3e jour arazuka babandi nyene nibaza ko yabarije canke wewe navango ndanira abapeti cagiye mwigira abaganga ariko yavuze ati naje kubacungura. Haleluya, ndazi canzanye bene data umenye inzira uri kurajamwo. Haleluya, ntusamazwe nibikugerageza ivyo nibizobaho ariko kandi ndakwinginge ntubintumwe ya satani. Yes adufashe cyane ndakwinginge nanje ningingira ku Mana sinka bintumwe ya satani. Yes ashimwe, Imana ishimwe cyane. Kadusome rero Zaburi ya 5 tufanye exercice tusome. Bwana sifiwe. Mwihangane vraiment je saba umuntu abona neza parce que moi j'ai 54 ans bambwiye ngo uri umuntu wa mbere ngo utanyegeza imyaka yawe ndambura umukristo unyegeza imyaka yawe uri kuragaye Imana. Yes adufashe cyane. Jewe ndigire 50 abanafanya surprise ku kazi baradanya amashugwe baradanya ibiki mbega ngo turondera ngo une femme spéciale ngo laquelle bon Dieu Lydia ndabona amashugwe ngo uri wa mbere muri direction yacu avuga imyaka yo kandi iyo myaka ntiri kuri wewe. Haleluya, uri wa mbere mu badamu nga bavuga imyaka y'ukuri kandi iyo myaka bavuze nta niyo tukubonako. Koma unafuchika myaka iyumvira Imana identity tariyo gadu ihindure beshi. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe cyane. Haleluya. Rero kuri iyo myaka rero hari ukuntu kumoja mbo kubona mbo ndabona mugabo nahaguteba. Diacre Fleurette qui est encore jeune par rapport à moi mwihangane musome Zaburi yose ya 5. On s'exerce parce que quand on lit la parole uri kurafungura ijambo n'umutsima w'ubugingo. Karibu Yesu aduhana umugisha. Zaburi 5 de 1 à 45.
sinabitanze sa turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimushime uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyiwe mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa vyiwe vyose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera. Imitima y'abarondera uhoraho inezerwe, murondere uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'imanza zo mu kanwa kiwe. Yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo abo yatoranije. Uhoraho niwe mana yacu, imanza ziwe ziri mu isi yose. Yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama ryibuka, uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayongera kuri Yakobo, ayitsindagira ngo ibicagezwe. Ayitsindagira ngo ibicagezwe kuri Isirayeli, ngo ibisezerano ry'iminsi yose, akavuga ati ni wowe nzoha igihugu c'i Kanani, ngo kibitongo musaturiwe mu guca amabango. Bari bakira abantu b'imparugwa, mbere bari bake cyane, kandi ari inyambukira muri ico. Bayerera bava mu ihanga baja mu rindi, bava ku mwami umwe baja mu bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe ko abacinyiza, mbere yahanye abami ababahora, ati ntimukore kubona robanuje amavuta, nimugire ico mugira abavugishwa nanje. Ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, avuna inkoni yose bishimikije n'ivyo kurya vyabo. Atuma umuntu wo kubitangira imbere, ni Yosefu yaguzwe ngo agirwe umushumba. Babarisha ibirenge vyiwe iminyororo, bamushira mu vyuma, kugeza aho iryavuzwe n'uhoraho ryashikiye, ijambo ryiwe ryaramugerageza. Umwami yaratumye baramubohora, segaba w'amahanga yaramurekuye, amuhindura umuzezwa rugo wiwe, amugira segaba kwitunga ryiwe ryose, ngo agaba abaganwa biwe uko agomba, yigishe abakuru biwe ubwenge. Amen. Kandi Isirayeli aja muri Egiputa, Yakobo agerera mu gihugu ca Hamu, kandi uhoraho agwiza abantu biwe cyane, abagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Amen. Ahindura imitima y'abano ngo banke abantu biwe, batega imitego abasavyi biwe. Atuma Mose umusavyi wiwe na Aroni yatoranije, bakorera hagati muri bo ibimenyetso vyiwe, bakorera n'ibitangaza mu gihugu ca Hamu. Arungika umuzimagiza burira, nabo ntibarenga ku majambo yiwe. Ahindura amazi yabo amaraso, yica amafi yabo. Igihugu cabo kinyagaramwo ibikere, no mu ngoro z'abami babo avugisha ijambo, hatera amasinzi y'ibibugu n'imibu mu gihugu cabo cose. Abarungikira urubura mu gishingo c'imvura, n'umuriro ururumba mu gihugu cabo. Akubita imizabibu yabo n'imisukoni yabo, avunagura ibiti vyo mu gihugu cabo. Avuga ijambo, inzige ziratera, n'ibihori bidaharurika. Bijya ibimera vyose vyo mu gihugu cabo, bijya ivyimeza mu mirima yabo. Ageseza abana b'imfura bose bo mu gihugu cabo. Atikiza icavuzwe ubwa mbere cabo, icavutse ubwa mbere
cyabo. Akuramwo abisirayeli bafise ifeza n'inzahabu, nta munyantege nke yari mu bwoko bwabo bwose. Babonye bagiye haba umunezero muri Egiputa, kuko gutera ubwoba kwabo kwari kubafashe. Agaranzura igicu cyo kubatwikira, amen, n'umuriro wo kubamurikira mu ijoro. Barasaba, azana inkware, abahimvye umutsima wo mu ijuru, amen. Atobora igitandara, amazi aradudubiza, atemba nk'uruzi ahantu hagadutse. Kuko yibutse ijambo ryiwe ryera, n'Aburahamu umusavyi wiwe. Akurayo abantu biwe banezerewe, abo yatoranije abakurayo baririmba. Abaha ibihugu vy'abanyamahanga, batwara ivyo abanyamahanga bacumukuriye. Aho vyaba bityo kwari ukugira ngo bitondere ivyagezwe vyiwe, bagendere mu vyo yashinze. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Bene data, iyi ni passage nzi neza ko musanzwe muzi y'ubwoko bw'Isirayeli, le peuple élu, ubwoko Imana yituranije kandi yashyize ku ruhande, ariko baca mu bihe Imana ishimwe cyane byo gutotezwa mu buryo bukomeye. Hari igihe abantu badebagurana, ndababwira iyo terme je vraiment nukuri ndasabye mu izina rya Yesu, umuntu ari ku ruhande rwande ntaze yigira debagura. Twamadushwana n'abana banje ni imuvuze kandi biki nivyo bisigongo ngo twihenze. No, katuye gukinisha umuntu. Abadebaguzi benshi bashobora kuvuga ngo no ngo ntibishoboka vraiment, ngo umukozi w'Imana kanaka tuzi asizwe n'amavuta y'Imana ashobora kugeragezwa mu buryo bungana gutyo. Yesu akubabarire kandi agufashe. Ngaba ubwoko bw'Imana yituranirije. Imana iremera ko bacunaguzwa kugira ngo jewe nawe, haleluya, turiko dusoma amajambo y'Imana tukabona ubwoko bw'Imana ingene bwagiriwe nabi, kandi Imana yarabutoranije. Nivyadushikira nje tugira ubwoba, tuzomenya ngo after that, inyuma y'ivyo, haleluya, Imana yariserukiye. Kandi problem Imana idufashe cyane, ababagiriye nabi Imana ngo nibapiga. Yesu ashimwe, twabisomye gayeme. Ababagiriye nabi Imana yarabakubise. Mwene data, uzutinya umukristo. Bwana asifiwe. Je ne suis pas à l'extérieur, ndiko mvuga interne d'ici. Yesu ashimwe. Abo hanze so tukubabwira ubutumwa bo hanze hariya anya, tubabwira ubutumwa bwo gukizwa, bwo kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, bwo gutangura ubuzima nyabuzima. Ndi mu nzu y'Imana, haleluya. Ndiko ndavugana na mwene data, ndiko ndivugana nanje. Nirinde namba nogira nabi diacre gweze ndabilipa. Yesu adufashe cyane. Namba nogira mwene data wundi ndabiliha. Ndasanze ngo muri 2025 nirinde nawe wirinde. Ma problème mu nzu y'Imana ni usanga abantu bariko baravugana vraiment. Ibyo bitu tubyaci tubireke avec 2025. Yesu adufashe cyane. Uretse ko dina umuntu avuga ncamvuga nti vyamugoye basha. Yesu ashimwe. Nirega vyamugoye ntirekareka. Haleluya. Senga Imana mana ndinda kumujuja, kuko nanje ndafise ikintu nanje Imana yo have indabo. Yesu adufashe cyane, ikavuga ati we ni sawa, wewe ukuragira gutya n'ugikumuke kugira ngo etwa twirinde. Imana ishimwe cyane. Mwumvise ingene bagiriwe neza n'Imana. Umve ndakubwira tutuye umusaraba. Ibyo byose ntibizobura, kuko turi muri iyi si, kandi umwami w'iyi si afise ubugunge bwinshi. Iyo samaye urari igikoresho ciwe. Wirinde nirinde kuba igikoresho cya Satani. Umunsi umwe ndi mishengero rimwe sindarivuga, umuntu twicaranye nza numva radutse bene data ngo biya ngo bijya bintu ariko aravuga nibiki kwa jina la Yesu bijya bintu ariko aravuga nibiki, umuvuga butumwa nibiki ariko aravuga nibiki. Niyo nari kuncereza je ndiko ndahezagirwa.
Yesu ashimwe cyane. Nirakuncereza je ndiko ndaheza gigwa urashobora kubahuka umukristo ndashobora kubahuka kwaduka umuntu ahagaze ngaha ku mazababu. Yesu ashimwe cyane ariko akoresha ijambo ry'Imana, la parole inspirée ryahumetswe n'ijuru. Bwana sifiwe. Nkubahuka kubahuka ngo ariko avuga ibiki? Imana iravuga ati ndafise ingorane y'abantu banje. Nije rero ndamba utari connecté kuri muhemu yera ngirira ikigongo je ndiko ndahezagirwa. Yesu nashimwe nta gihe na kimwe Imana ikoranye ubwoko bwayo gratuitement. Never, nta gihe na kimwe. Igihe cyose ikoresha ubwoko bwayo mu ndirimbo, mwishimye, mu ntahe, mwijambo. Il y a ton message. Si tu n'es pas connecté, au revoir, salut, pardon. Yesu ashimwe ndambwira nti ndagusabye ngira ikigongo. Urumva ingene abantu badebagura deja nkaho nyumva ari connected gaminyone. Umuntu nkumva ari connected, umuntu nkumva ari connected. Imana idufashe muri 2025 uje mu nzu y'Imana uvuye ngo mwami Yesu ndakeneye kumva message yawe, ndakeneye kumva ijambo ngombako, ndakeneye kumva icyo ugomba kunyigisha mu ndirimbo. Twibere mu mwemu. Yesu nashimwe. Aho niho hari umugisha wacu, aho niho hari umugisha wawe, aho niho uzokwama wumva ishimwe ridudubiza mu mutima wawe. Haleluya. Turi ku gicaniro muhiri wacu kajya kana ka holiness kajya na cadet kanje na gahererezi kanje biga kari gafise imyaka ingahe? Holiness tu peux me rappeler uri kure ndiroza ko yafise nka 8 ans. Nza numva yigishije ijambo bene data yaje muri Matayo ngo ivugo yawe ngo ibe ego oya ngo ibiruta ivyo ngo nivya wa mugwanizi nivyo muri Gehinomu. Nari mfise ikintu nguma mvuga nti Imana je uyu muntu ndakeneye kumubwira ijambo. Bwarakenda avuga ngo Mana uyu mtoto sana kuba prophetess, si umwana w'imyaka 8. Yesu ashaka gukoresha umuntu nibi bintu yobikoresha bikagira message nkahabwa ikimana ingombako ugahabwa ikimana kugombako. Sigira bye burakenda ambwira uwo muntu ngo ndakubwiye ikintu bita no. Yesu ashimwe cyane. Hari igihugu bakazuyaza ukaba hagati kavuga ngo uyu muntu ngo sinomubabaza, ngo uyu muntu ngo sinomugira gutya, ngo kura ngo sidabizi ngo numushefu cyangwa ngo nibiki. No. Bwana sifiwe. Tumukore umwami wacu Yesu Kristo tugendere mukuri. Na sije nabonye burakeye mbwa nti plus jamais no. Yesu ashimwe kubera mbwiwe ijambo nande umwana nyaka 8. Haleluya. Mureke tube connected kuri muhemu yera kugira ngo tugende n'amashimwe muri vyose, ibikugoye, ibikubabaje, ibikubakiye. Kwe uri connected kuri muhemu yera uzuzura ishimwe, uzonezererwa Imana ihabwe icubahiro kuko uzi ngo hariho Imana yaremye isi n'ijuru. Umurinzi akabivuga neza ngo ninde yaremye isi n'ijuru nuhoraho Imana yanje, nindafise isi mu kiganza n'Imana nye n'inkomezi, ukuboko kwiwe kw'iburyo ntigukangwa n'umugwanizi, mubari mw'isi no mw'ijuru ntawuhwanye n'uhoraho. Uhoraho niwe mwungere, uhoraho niwe ndirimba, yampindukiye agakiza, uwo niwe Mana yanje. Haleluya. None wumva uwo gutera ubwoba, uwo ntera ubwoba arinde? Ufise isi mu kiganza ngo afise ubushobozi n'umunyenkomezi. Haleluya. Kwe duhindukira agakiza turabanesha imisi yose. Bwana sifiwe. Yikashimira Imana mu bibazo, mu mubabaro, mu byahugerageje uri kurazuma Imana. Haleluya. Ikivuga ngo yes, hariho umutima quelque part uri kuramesha icubahiro, uri kuramesha icubahiro, uri kurama agaciro kanje, Imana igacitangura gukora imirimo.
haleluya haleluya bantu bakabona ibintu birahindutse nk'uko tuvyumvise mu ijambo ry'Imana. Mwene data mu bitubaho byose dushimira Imana. Haleluya. Mu bitubabaza byose dushimira Imana. Uze wibuka ngo na jana imetoka. Yesu ashimwe cyane. Hari indirimbo Papa Celestin yo mu Kiswahili, naja imetoweka na leo Mungu atamba, ngo nejo ngo hararenganye. Haleluya. Ngo nuno munsi Imana irakora. Haleluya. Tuze twibuka Mana hari irinde wankuyemo igihe kanaka, hari ikibazo wankuyemo cyari kiremereye, na leo n'uyu munsi nyene birashoboka. Imana ishimwe cyane. Hamuduzi ishimwe imbere y'Imana. Haleluya haleluya. Nukuri ndabinginze nandi niryo sengesho numva mu mutima wanje, numva 2025 mubibaho vyose, mubyoshikira vyose noduza ishimwe ku Mana yanje, ndayigarukanira icubahiro. Haleluya. Kuko ishoboye vyose, izi vyose, nta kintu na kimwe kinyegejwe. Kandi gitangaza ngo inyonga zayo ngo zinyuragira hose. Yo haleluya. Iyumvire bene data, uri Etats-Unis, uri Belgique, uri Australie, uri hehe, inyonga zuhoraho hose zibona abantu bose. Mwene data, none umva utari wa grave, umva utari wa grave, numva ntari wa grave. Imana ishimwe cyane. Nukuri duhindure changement de mentalité, duhindure ivyumviro vyacu, tubishire ku Mana. Imana ihabwe icubahiro. Duhindure mwene data, wibuke generation yawe, wibuke mu muryango hariho benshi turasengera kandi turi ijoro n'umurango. Wibuke abagenzi bawe, wibuke uve ngo mbega Mana jewe vy'ukuri ninda n'indesho nkuko Dawidi yabivuga, nari nkwiye vy'ukuri guhura nawe Yesu. Vy'ukuri franchement niko na style. Uvyibuke ivyo vyonyene bigutuma watura ivyizigiro. Yes ashimwe. Bigutume abantu muri kumwe banezerwa. Ikirere uhagazemwo abantu bango yo je ndi kumwe na papa yeme ndanezerwa kuko avuga neza. Yesu nashimwe. Je ndi kumwe na umurongozi David. Yo harakaruhuko n'ubu umuntu waku epengle, umuntu wo kudura jomba abantu. Mwene data ndakwingize mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, mureke tu reflete. Haleluya. Amashimwe abantu bakwegereye, ntubabwire ngo biracika, ntubabwire ngo karabaye, ubwire ngo dusenge. Yesu ashimwe cyane. Kandi naho biba biremereye ubabwire ngo dusenge. Dinabwiye abantu nje ku kazi, jewe ndi muri double mission. Je ku kazi ndi muri double mission, ndi mu kazi k'igihugu no mu kazi k'ijuru. Haraza abantu imbere yawe bahwereye. Diacre Esther, wana ujya mu mvukanyi wanje Anastasie, ujya mukunzi wanje, yaje ku kazi ari désespéré, yapfakaye, aramara 6 ans aradéprima. Baramutwara ibintu abiho n'umugabo, ariko acaraza baramubwira ati hariho umudamu ni wamwegera ujya nukuri kidashoboka atazogukorera. Agishika nituzinanye aravuga ibintu mva biraremereye, ndagane banzuze dusenga toye dusenge. Cangira Imana arakijijwe biraryoshe rero kumva ururimi ni rumwe. Turasenga bene data. Urana kuronka ibintu muri vide. Turagenda muza ekosate, turagenda muri BHP, turagenda hehe, ataronka titre de propriété ya succession. Turaba umenga twarakuranye, umenga twarakuranye. Bene data, tu es une solution. Haleluya. Yesu ahuguze inyishu. Haleluya. Ndakwinginze mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, uko ndakubwira niko nibwira, kuko ijambo ribanza kubwira uritanga. Yesu ashimwe. Ribanza guhezagira uwari hawe akarihezagiza abandi mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. 2025 ntihagira umuntu akwidogera, ntihagira umuntu anyidogera. Tugwa n'intambara, dusabe mwemu yera, tube connecté. Haleluya. Tube connecté.
imana ishimwe cyane ni naba connecte nawe ukaba connecte uzobinyushu Yesu ashimwe bicitse kadushimira imana igihe kimwe tugira kugira ama problème ku kazi y'imishahara bihora bidushikira kenshi n'ubu turahembwa terrible ariko turiho Yesu nashimwe n'amahoro Yesu arazi impamvu y'ivyo vyose haleluya Bwana sifiwe ico gihe hariho umupfakazi ariko kubura umugabo abona ko akazi karaheze birarangiye c'était en 98 je natangiye akazi kera natangiye akazi en 92 niko wa zamani haleluya ndababwira nti mwebwe murahiriwe numviriza itangazo mwe murahiriwe kubera kuri liste de paie twahembwa nk'abakozi Diacre Florette twahembwa ku mafiche de paie n'itangazo ubu twarabiheje buraje ku makonti nitangazo nimunyumvirize neza ko mugira imana izina rya mutoni wabo Lydia rikaba ari kuri fiche de paie murahiriwe vraiment nibikunda ntibashobora kudufuta ntibashobora no kutugira nabi kuko murahiriwe kuko rijya zina ndafise ikintu umushahara wa rijya zina rikora mu nzu y'Imana Yesu ashimwe jewe nigishijwe ibintu vya dîme en 95 dès lors kuva ico gihe naho noba ngwaye narigeze kumara amezi ane ndi kimuga muhira nahamagara umurongozi wanje ndagusavye nyaruka jewe ntaratanga dîme ndiko ndasha akava ngo nigasha none kugwaye ntireke byo kugwara nibindi n'igikorwa c'Imana nibindi aje nkayamuha niho numva umutima wanje uruhutse ntaratanga dîme mba ndumva ndikondasha bene data je vous dis la vérité ndi imbere y'Imana mwijoro ndumva ndikondasha ndabagayo ni murahiriwe rero naco muzoba uwo mudamu yaratangiye kumva ko apfuye yapfakayiranye utwana tubiri umwana w'imyaka 8 n'imyaka 4 yarambwiye nyuma ati madame Lydia wagarukanye ubuzima muri jewe numva ivyo uri kuravuga ni ivy'ukuri yarapensionné afise umukwe muri Canada afise abuzukuru kubera ijambo haleluya la solution toi ntubwira abantu ngo karabaye ntubwira abantu ngo biracika shima Imana utransmete abandi iryo shimwe uzobubaye umuti haleluya Bwana sifiwe nukuri ndabinginze nanje niryo senga turasenga tubinyishu muri 2025 abantu babone mushima muri byose bati none bashasara bakizwa ega baca batwita abasazi ngo ukurashima kandi ibintu bitameze neza nibiki bitameze neza nerega wowe ayo maso yawe hari ayandi maso abona ibindi inyuma y'ivyo vyiza Bwana sifiwe haleluya utera ayandi maso hari kuvuga ubutumwa nawe utohagara ngahanya ushaka kuvuga ubutumwa uri kuremesha umuntu agakomera umuntu kamugarukanira ubuzima bwere yumva ko abaye zero abaye futu ariko ijambo gusa byo kumwe uti reka dusenge cyangwa rema cyangwa komera mu mwami Yesu Kristo nukomerera umwami Yesu Kristo haleluya ugasanga umuntu arabaye muzima uramukijije Imana idufashe cyane ndifuza nukuri ndumva j'insiste beaucoup nanje nukuri ndasaba mpemuyira ngo azashoboze kugira ngo nukuri sanzwe ndabikora mugabo Imana isubire ibiduze muri jewe haleluya umunsi umwe nzabona umupapa araje ati madame jina mbunda maze iminsi nza ngaha nkabona tu toujours la même uko najejo niko ndagusanga uko umufise umunezero ndavuga nari umuntu yitwa umugabo yitwa Yesu namize ni rero niwe yatumye mera gucyanya aranda batimani guhumugisha uyu munsi yaragarutse après ngira nka 20 ans namuheruka acambira ko yabaye pasteur ngo wa muntu wamira naye naramumize ubundi pasteur Bwana asifiwe haleluya abantu nibaze mu biro mwene data basange wafunze isura uri umukristo uri cyareme gishasha warakiriye Kristo ubushobozi warakiriye Kristo la vie abantu bagasanga urafsirika cendaza abantu benshi bapfuye kuri amawashavu babaye cinga abantu n'abantu ko bafise ingwani bindi data vure afure umugore ababaye ewa no fumona umugabo ababaye Yesu atufasha cyane
umugore afunze isura umwana umugabo afunze isura Yesu adufashe ba mama bamutwega muryohewe haleluya bona sifiwe oya nta bindi derrière ça oya nta bindi turofreta ubwiza bw'Imana tukabugaragariza abantu ntimuhabe mva ngo aucune autre chose derrière ça non Yesu ashimwe c'est une autre façon d'évangéliser umunezero wawe minyoni c'est une évangélisation batujya mwana w'umukobwa kuyamanezerewe bimeze gute uyerakijijwesha ujya mudamu n'abapapa Yesu ashimwe ari ubukozi w'Imana mu yigize kuvuga ngo je ntarakizwa ngo isura yanje ngo no muri obscurité wala muri obscurité ngo abantu bariruka tellement urumva ko yari monstre yari gikoko ngo ariko kuvaho nakiriyo Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanje ngo mfise umunezero udacika haleluya dushimire Imana yacu muri vyose kandi tuyinezererwe Imana iduhana umugisha n'aya majambo numvise twosangira kandi by'ukuri atubere icishimikizo abana niyo atahe bavuga ngo ngo mama ni hari ngo ya naratangaye bene bavyeyi je murambwira abantu ntibujya abavyeyi tuzobazwa vyinshi Yesu ashimwe abavyeyi tuzobazwa vyinshi wowe Imana irakugiriye ubuntu ikugize canal yo gutanga ubuzima uravyaye uragiriye ubuntu n'Imana hama abantu kabajya umutima je yo voyage abana banje bahora bankumbura umunsi umwe baca baganira n'undi muntu ngo mwe murakumbura mama wanyu basha ngo twe ngo turanezerwa voyage ngo turanezerwa tuvuga ngo nabaragumyeyo urumva iyo gravité urumva uburemere bw'icyo kintu umwana avuga ngo twe mama ngo voyage ngo tuvuga ngo basa baragumyeyo tanga umunezero haleluya nezererwa Imana yawe Bwana sifiwe hama biguserukemwo ubitange haleluya Imana ishimwe dushimira Imana muri vyose ibibaye biba bibi uvuga ngo hari inyuma y'ivyo hari umunezero turabiza batwibanziye imbere twumvise amakuru ya Yosefu je mu ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe ndasoma numva Yosefu a replica mama Romaine nta hantu na hamwe baragafata baragapereka gapeti ka 17 aho bivukana barakabwiye ngo yengo karose kana kuyango ngo nabitu yake baragataye ntaho ndabona avuga baragatwaye barakaguze karagiye ntaho ndabona Joseph avuga arashitse muri prison igikundiro c'Imana il était connecté haleluya yari connecté kuri muhemu yera na hamwe datubona rero aracomotse hariho igihe cyo kwibuka mwene data humura mu bikubaho byose shimira Imana hariho igihe kuko wa Kristo haleluya yaraguturaje magana menshi y'abanyavyaha arakuza arakugwira wiwe kandi kera cyane data twese yatwiyumviriye ko aravuga mu ijambo byiwe ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi wewe gwatumye itanga umwana wayo kinege Yesu Kristo ngumwizera wose ntazapfe rubi ngo reka zahabwe ngo budashira warabuhawe narabuhawe haleluya rero dushimira iyo Mana muri vyose Bwana sifiwe hama dutransmete umunezero Yesu aduhana umugisha amen.